hariho ihimirizwa mwatanga ry'ugwaruka kugira ngo biremera akazi ntibagume bazerinze ngo batege amaboko abandi ariko bakora akazi kabo biteza imbere. Muri iryo himirizwa nyene niho icyumviro caje kuko je mu bisanzwe nize Santé Publique ariko ndabura akazi ndashomera imyaka 4 hagera ko nja no kubaka ntararonka n'akazi. Hama niyo niyumvira ikintu nokora kugira ngo nshobore guteza imbere umuryango wanje ndetse n'igihugu canje gashikirwa. Hama rero kuko ntari mfise umutahe ntivyanyoroheye ariko imbere yaho gato naragiye ku mbuga nkurukana bumenyi kugira ndabe ikintu nokora conteza imbere cunguka. Ndagira ama recherche sanga ubworozi bw'inkwavu ni igitungwa cunguka cyane. Mugabo cangira intambamye yuko je ndi umukenyezi kandi mbona ibintu byo korora bijamwo abantu babashinga ntahe ca ndumva ndacitse intege gato ariko mbona undi mukenyezi azoroye mu gihugu ca Cameroon kuri izo mbuga ngurukana bumenyi nyene. Hama aca numva ndasubiye kugira intege kandi zo kubikora. Tutangura kuvugana kuri WhatsApp kuri yari yashize ko ni nimero ziwe kuri ico kiganiro ciwe tangura kuvugana zaranyigisha ukuntu bigenda. Hama umva ndabikunze naho tamutaye nari mfise. Inyuma yaho niho natangiye kwiyumvira kunonora nk'umutahe byaragoranye cyane canja ku muntu yaradandaza amasakoshi nkatora ideni nkaja kudandaza nkamuzana amafaranga yiwe mu nyuma nadandaje nkasigarana yiwanje. Amafaranga sinajya yose narabika nkaja no mashira hamwe yo kuziganya no kugurana. Hama tumaze kugabura ijyambere ko nari sico ciyumvira canangura kugura ibikoresho buke buke hari mu mwaka wa 2020. Hama giye kandi tugabura ijya kabiri nca ndaja kurima ibigori bimaze kwera ndabigurisha cangura kandi ibindi bikoresho. Mugabo nyuma ntivyanyoroheye gato mbona mengo birahagaze amafaranga arabuze ariko sinacitse intege. Umushinga nayo wanje no yabonye aho ngejeje acara mfata umugongo aranterera n'ubundi nyene bikorwa ntivyahera acasigara inkinga ndende niyo nafata credit fata ideni muri microfinance. Hama ca ndubaka ndaheza natangiye kubaka muri 2020 bica vyuzura 2022 mu kwezi kwa kabiri nace ntangura korora rero ndabimaze mu mwaka. Uravye wewe watereye ko nkwavu zingahe? Tanguje inkwavu 60. Bahereye kure none ugize iyo wahera nko utanguje 60 mutahe warababa nk'imiliyoni zingahe? Umutahe wo kubaka amwe n'inkwavu zose birimwo byatwaye 8 miliyoni. Ibyo watanguje wakubwira ngo abikugurire byose abitware wa mwaka ngahe? Yoma menshi gose yoma menshi kubera urabona ko ziguma zunguka noba mpomvye ahubwo sinabigurisha. Hari abantu baragufatira ko akarorero kugira ngo nabo babikore baba baraharonkeye akarusho. Yego cyane abantu benshi bararonkeye akarusho kubera rijya himirizwa mwatanze ryo korora inkwavu. Nukuri ndabashimiye cyane ni naho isoko yavuye nyinshi abanyagihugu baravyijukiye cyane gose baraje kumushorera izo korora n'abandi bagura izo gufungura kandi n'abaronye akarusho anga mu kibano hariho abakenyezi nahaye inkwavu abakenyezi 10 nanditse 60 nzohereza inkwavu mu kugira ngo nshobore gutera imbere kuko uri mu entrepreneur kugira ngo ushike kure ukorana n'abandi. Rero abo bakenyezi 60 maze guhereza mu 10 nabahaye inkwavu 2 kandi baratanguye kuronka nabo umusaruro mu kuvuga ko banyokorera bampereza izavutse tugaburamwo 2 tukanganya. Hama gisigaye zikabizi wabo umwavu bakaronka bakeneye no kugurisha bakazana nk'abashorera. Akarusho karari mu kibano no kuri uwo mwavu harabo mpereza bakaja kugira amaese bakabona ko bikunda bakanzanira abakiriya bashobora kunshorera amagamba. Ikintu rero no guhanura nivyo nyene watanguye nogira shene
kugira ngo mushikaho mugira nk'urunani wewe mu bisanzwe uba umeze nk'uko wewe uri nwayo, hanyuma abandi ukagira shene. Mu nyuma rero kuko turiko turaraba ingene tuzogira ihinguriro, gusa dukeneye yuko mu minsi iza ata muntu yoba akija kugura urukwavu ngo aguze inyama, ahubwo dushaka yuko bashora barya bakongera bagashora, hama kubera ata n'umwe azoba aja kugura tuzoca dushora hanze. Rero dushaka kuzogira ihinguriro, ico gihe kugira vyorohe, nk'ubu wewe ubuze uti hariho abantu nk'200 bari iwanje, ku buryo nko mu ndwi mushaka kuvuga muti cyane mu kwezi ukavuga muti mu kwezi tuzoshora nk'inkwavu nk'500 cyangwa 1000, kabuze uti ukwezi dushora 1000. No kuvuga yuko mufise benshi mufatanye mwese, mukamuvuga muti tuzoba twegerageza ingahe, wowe wawe hazova 10, nawe wawe hazova 5, nawe wawe hazova 20, nawe wawe ku kwezi. Nk'ukwezi guheze rero uba wazegeranije, hama bakaza kuca bazigura. Ico gihe rero urumva bararonka amahera, bakongera bagafungura nabo inyama muhira, na niyo ryo hinguriro naryo rica rishora hanze, ugasanga ya mahera y'agaciro araza. Uravye rero abo mumaze gukorana, mbe yibahaye izo zibiri ntuzeye isuguru nayo ubahana n'isuguru canke baguma baza kwimisha iwabo? Muri abo 10 nahaye harabona hereza izivyara zibiri, nabona hereza imfizi n'ivyara, kubera baba na mu gace kamwe. Ukeneye imfizi aca agenda kuri mugenzi we akimisha, kuri abo batagira imfizi. Ni vyiza cane ukubandanya neza uwo mugambi, kuko hariho n'uwundi yanyandikiye ambwira yuko agomba kuzogira guhingura amaganga kugira ngo avemwo ifumbire, yongere avemwo n'umuti wica udukoko two mu biterwa. Nagenda ukeze ko wihaye akazi n'imiburiburi umuntu wese yofuma hakazi wenyene, aho abantu bavuga ngo n'abashomeri, barabonye yuko ubushomeri ari twebwe nyene tuburema. None we ntavuga ngo wari waririze warabuze akazi, ubona rero ufise akazi kugira woharuka mu bakire n'imiburiburi umuntu wese akiha akazi.